Karibu cyane mu cigwa kigira kabiri. Iki ni igice ca kabiri gifise titre ivuga ngo Daily English Phrases. Ni ukuvuga n'amafraze canke uduce duto duto tw'amajambo dukoresha mu congereza ca misi yose. Uwo ari wese aradukeneye mu kuvuga icongereza. Ego, hanyuma ukaba utaragira subscribe canke s'abonner mu gifaransa, ukaba utaragira s'abonner, no gusaba kugira ngo uyigire. Urabaho hepfo ahantu handitse mwarimu Joseph, ugaca uraba imbere yaho uca ubona handitse subscribe canke s'abonner mu gifaransa haba handitse s'abonner, ugaca uhafyonda, ugaca uraba imbere yaho ahantu hari akantu k'agakengeri, ugaca ugafyondako kugira ngo ivyigwa vyose tuzoba dushize kuri YouTube uzoba uwa mbere mu kubibona uca ubikurikirana. Ibi ni ivyigwa vy'akamaro cane kandi uwo ari we wese vy'ukuri yifuza kuvuga icongereza neza akeneye. Sawa, reka tugende tudatevye rero. Reka duhere aho bwa mbere. Nkuko nabwiye iki ni igice ca kabiri, hari igice ca mbere twaramaze kugishira kuri YouTube. Raba urashobora kukibona uravye mu vyigwa mu mareso tumaze gushirako. Aha irya mbere rivuga ngo can I have a pen? Can I have a pen? Can I have a pen? Iki gisigura ngo noshobora kuronka ikaramu. Akarorero muri nko mu nama canke muri seminaire, abandi bakaba baronse amakaramu nawe ukaba utayirose, urashobora kuvuga uti can I have a pen? Hanyuma canke n'ubundi buryo n'akarorero ushobora gukoresha muri situation zitandukanye. Tuje ngaho bwa kabiri havuga ngo do you know where this place is? Do you know where this place is? Ni igihe uba uriko urabaza umuntu ahantu akarere ugezemwo, ukaba utazi aho ugeze, birashika ukaba uri ahantu utazi ukuntu bahita. Rero umuntu wese ubonye mu kumubaza ukuntu ako karere kitwa, ukuntu aho hantu hitwa, uvuga uti do you know where this place is? Mbega urazi iki kibanza ingene kitwa, ahantu ndi urazi ukuntu bahita? Bandanye ngaha munsi naho handitse ngo I have a cough. A cough ni inkorora. Rero ugomba kuvuga ngo ndagwaye inkorora cyangwa ndafise inkorora, ndagwaye inkorora uvuga ngo I have a cough. Hama iri cough bamwe bavuga cough, abongereza British English bavuga cough, hama American English bavuga ngo cough. Rero bivana n'ivyo ukunda kuvuga, nawe uvuga do you have a cough, nta kibazo. Canke I have a cough. I have a cough ni ukuvuga ndafise inkorora, ndagwaye inkorora mu yandi majambo. Hama I have got a stomach ache. I have got a stomach ache. Canke I have a stomach ache. A stomach ache bisigura iki? Aha muri iri jambo turabona ijambo stomach bisigura inda canke estoma, nizo siguro zibiri. N'aka kajambo ache, akajambo ache gasigura pain, umubabaro. Rero namba ubabara muri estoma uvuga I have got a stomach ache, ni ukuvuga mfise ikibazo ca estoma, ndababara muri estoma. Hanyuma aha naho tuvuga ngo I have got a headache. Headache, headache, headache. Aha murabona ko dufise head na ache. Nabwiye ko kajambo ache gasigura pain canke ububabare. Rero ngaha ni igihe umenetse umutwe, ufise ububabare mu mutwe uvuga ngo I have a headache. Headache. Sawa, tubandanye. I feel sick. Ni igihe uyumva ko ugwaye, but I feel sick. I feel sick. Numva vy'ukuri ngwaye, ngo sigugwaye cane. Numva ngwaye bisanzwe mugabo. Hanyuma I don't feel well. I don't feel well. I don't feel well. I don't feel well. Ni ukuvuga ngo siniyumva neza. Mu yandi majambo I feel sick. I don't feel well. Siniyumva neza. To feel ni se sentir. Aha mu gifaransa bavuga ngo je ne me sens pas bien. I don't feel well. Tubandanye. Hano tuvuga ngo it has been raining since morning. It has been raining since morning.
bisigura ngo kuva mu gatondo yagumye igwa inki imvura. Ni ukuvuga namba imvura yahereye mu gatondo igwa, uvuga uti it has been raining since morning, bisigura ko n'ubu ikigwa. Sorry, it has been raining since morning, bisigura ngo kuva mu gatondo yagumye igwa imvura. Aha imbere handitse ngo how long will it take, how long will it take, how long will it take. Aha n'igihe uba ubajiye umuntu uti bitwara umwanya ungana gute canke bitwara igihe kingana gute, niho uvuga ngo how long will it take, bivana ivyo muba muravugana. Hama naho havuga ngo hold on one moment please, hold on one moment please. Abumbwe ati lindira gato, lindira kanya gato, lindira kanya gato. Kenshi no kuri telefone turabivuga uku. Hanyuma can I call you back later, can I call you back later. Umuntu umubwiye ngo noshobora kugutelefona mu nyuma mu mwanya uza, nk'igihe uba uri busy canke nk'igihe uba uri occupé, umuntu akagutelefona ukaba udafise akanya ko kumwitaba kugira ngo yaga ivyo mushaka kuyaga, uca witaba ugaca umubwira can I call you back later. Mbega noshobora kuguhamagara mu nyuma, bisigura ko muri uyu mwanya ata mwanya mfise. Bandanye avuga ngo I would like to request a week off in May. Hama ijambo reka turabe ni F zibiri. Aha narivuze rino jambo narisiguye ko ariko reka ndabisubiremo kandi I would like to request a week off. Request ni ugusaba. Rero a week off ni ukuvuga ni indwi yose ataco uri kurakora. Rero uyu muntu ni ukuvuga yeka arasaba ikonji ryo mu kwezi kwa gatanu, ikonje ry'indwi yose. Niho uvuga uti I would like to request a week off in May. Bivanye n'igihe ushakira ikonji ushobora kubivuga ukavyandika ati I would like to request a week off in June nk'akarorero mu kwa gatandatu, bivana n'ukwezi ushaka kubivugamwo. Hanyuma aha kiravuga ngo have a seat, have a seat, have a seat gisigura ngo ni mwicare, ni muvyagire. Kirazira mu Congereza kubwira umuntu ngo sit down, ico ni icaha vy'ukuri. Aho uba umutegetsi, bibwirwa abana. Umuntu akuze kiraza kubimubwira. Umuntu akuze umubwira uti have a seat, canke uwo ari we wese mu cubahiro uvuga uti have a seat. Ukongeza ko kakajambo please sit down, please sit down. Aka kajambo please utasizeko ugatanga itegeko ngo sit down, aho uba witwaye nabi. Yego katubandanye. Iri jambo rikurikira rivuga ngo what is the weather like in winter, what is the weather like in winter, what is the weather like in winter. Timbega klima ibimeze gute muri winter. Winter ni sezo imwe mu masezo muza i Burayi n'ahandi, mu Gifaransa twita ngo ni hiver. Rero ni igihe umuntu agomba kubaza ati mbega muri hiver klima imeze gute, avuga ati what is the weather like in winter, in winter, or in winter, kuko abandi benshi bayivuga. Reka tubandanye aha tuvuga ngo what are you doing tomorrow, what are you doing tomorrow. Kakanu kararyoshe cyane. Dukoreshe present, present continuous, dukoresha kubu kabandanya dushatse kuvuga kazoza, igihe tuba turiko turavuga ku gikorwa kiri bien planifié kidashobora gusiba. Muvuze ngo what will you do tomorrow, naco kirumvikana. Muvuze ngo what are you doing tomorrow, nukuvuga ni ibintu wamaze gutegura bidasiba. Niho cyo dukoresha present continuous to mean the future. Ahangira kadabi mu karorero uvuze ati mbega ejo uzokora iki, ejo uzokora iki. Urashobora kuvuga ngo I am going to visit him tomorrow, ni kuvuga aho wamaze gufata ingingo ko uzoja kumuraba. Mu kuvuga ngo I will visit him tomorrow, yes naho nyene uzoja kumuraba, mugabo kumbure bishobora gusiba cyane bikaba. Mu kuvuga ngo I am going to visit him tomorrow, aho ni kuvuga ubu vyemeje cyane ko utegereza kugenda. Okay, enjoy this nice lesson. Ndibaza ko
mubitahuye neza, ufise ikibazo ushobora kukibaza. Thank you, have nice time.